Ndabaramukije mwiriwe na mwaramutse bivanye naho umwe wese aho aherereye muri uno mwanya. Ndabipfuriza amagara meza, nkabipfuriza amafaranga, ubumwe n'iterambere mu miryango yanyu, mu miryango yacu. Kuri mikro ni Fleury le Patriote, umusesanguzi wanyu imbere ya kamera nkuko bisanzwe. Ni rengagiza canke impengeshanye gukengurukira mwebwe mudahengeshanya gukurikirana runo rubuga canke amakuru n'ubusesanguzi bica hano muri mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, mu karere ka EAC, muri Afrika, Asia, Amerika, Oceani, Madagascar, Iburaya, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, eka mu mfuruka zine z'isi kugira ntihagire uwo dusiga ku ruhande. Rero amakuru ko u Rwanda gugaye imipaka nivyo mwarayaronse sindavyanse, ariko muriko muriyumvira Fleury yobazanye iki kiri special canke ni giki co bacinyegeje vy'ukuri yoba yavumbuye kuri uno munsi. Ndashaka turabire hamwe nkuko nabibabwiye point zitatu. Turaraba kuca amagara vy'ukuri kubijanye na Ebola, hasabwa iki, havugwa iki, mbega birihutirwa ko umuntu aca yugara imipaka mu gihe uba wumvise Ebola mu gihugu kibanyi, hasabwa iki canke Kagame yatinye iki. Reka neza na neza mpere ku mpungenge ya mbere canke ku kintu catumye ugara imipaka. Ndikeka mwe mudahengeshe yakurikirana ibiganiro bicano kuri munsi, mwaba barundi canke abanyarwanda, eka umwe wese ari muri diaspora yagize amahirwe yo kumva runo rurimi canke uwo musemurira canke musobanurira. Twibukanye gato, hahize imisi mike Leta Zunze Ubumwe za Amerika biciye mu guserukizi bwa Amerika mu Rwanda butanze ikintu bita Security Travel Advisory, nimba ntihenze ni muri ivyo, ni alerte ijanye n'ibintu vyo gufata ingendo ku banyamerika. Akamukibuke neza, fata agapapuro kanote kugira uvuga ati ubu ibi bintu Fleury ariko arabifatanganya birajanye. Mbega kugira mubone ko bijanye gato, kugira tujane 5 kuri 5, mwibuka neza na neza ko ambassade ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Rwanda bwavuze ko uburere burimwo danger, burimwo umutekano muke, kandi hashoboye kwaduka ikintu umwanya n'umwanya ari ubuye. Ndibaza ko mwamaze kubwibuka, ariko reka twibukanye, ni Rubavu, ni Gisenyi, yes, n'ahandi ntibuka, ariko ni hatatu. Muri aho hatatu hose ni Gisenyi, Rubavu, ahandi ni hehe gamana, mfasha. Ariko swat ndibaza neza ko muhibuka canke muraza kuza muri commentaire muhanyibutse, ni hatatu. Aho hatatu mbega hoba atari u Rwanda ruhejeje kugara mu mwanya muto. Aho nyene bavuze ko hari umutekano muke. Aho nyene Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze hashoboye kwaduka imigwano, ibisasu bakavuga ko hahanamiye n'ahagereye inyeshamba, hashoboye kubera intambara, ibisasu bikajabuka, ibi na biriya, hari bisuma, hari abakacere, hari umutekano muke muri rusange. Mbega aho hantu Leta Zunze Ubumwe za Amerika tejeje kuhavuga, u Rwanda haciye umwanya ungana gute kugira ruce ruhugara? Ico ni kimwe mu bigana, ico niko ndashaka gushikako. Dutahure neza ko aho hantu hose u Rwanda gugariye rimwe. Hari ngo Petit Barriere, hari ngo Grande Barriere, hari za La Corniche, hari n'ahandi hari ahitwa Kabuhanga. Ibi mpaka yose yugawe. Iki rero kiragaragaza ko je ntashoboye kwemeranya neza na 100% n'igihugu cy'u Rwanda cyatangaje ko ari ku mpamvu za Ebola. Ubwo n'uruhande rumwe tugende 5 kuri 5 tujana 5 kuri 5 dutahurana. Birashoboka ko bagize ubwoba canke bakabona ko ivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zibicishije mu buserukizi bwabo buri mu Rwanda ko ivyo bavuze bishoboka. Sasa 1 2 imbere ko dushika ku magara y'abantu, reka tubanze turabe ko by'umutekano na strategy u Rwanda ngo bariko bakoresha. Turashika kuri OMS, reka twitonde tujane 5 kuri 5. Havuye ico bisunze ivyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje, nagomba babwire ica kabiri twogerageza kurabirako. Mwibuke ko u Rwanda rwagirizwa ko ubwa mbere kwanza u Rwanda rwarahakana ko rudakorana n'izo mbwebwe za Sarambwe. Mu nyuma baravyemera babicishije mu buserukizi bwabo buri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma mu nyuma bibabona ko bibahanze n'ibihugu vyahora bibakingira ikibaba biraneshwa, baravuga ati ko muvyemereye nta kundi reka tubaveko. Ariko baravuga ati ibintu turi bubifute twaravyivugiye kandi turanavyemera. Ariko rero ikigaruka nuko u Rwanda rwagirizwa ko rusanzwe rukorana na nizo mbwebwe za Sarambwe, Ramforo, Ravitayema zica mu Rwanda zigaca kuri iyo mipaka nyene u Rwanda gugaye za Rubavu, mujabukira Goma, naha muca mujabukira za Kamanyora.
aha hose u Rwanda rukaba ruguma rwagirizwa kandi vyagirizwi biboneka kandi bifise n'amapreve bishoboka biratahuritse bakubwiye ko ingwebe zasanzwe ziri muri Goma zikura ibigwanisho hehe katakibuga c'indege bafise bisigura ko vyinjirana mu Rwanda mbere kandundura Paul Kagame atarya umunwa yikubise mu gikiriza yibaza ngo yigize umugabo watari kumbe yimenye inda hari umugani bakunda kuvuga mu Kirundi ngo agatu gatekeranya amahwa canke agatu gatekeranye ihwa karimena sinzi ko mu bitahura iyo utekeye itu hakaba ari akantu gasongoye canke ihwa biruhira gutoboka rero Kagame yasanze atekeranya amahwa mu byo yatekeye vyose vy'ibinyoma n'ibindi yasanze ari mwihwa aruhira kwimena ngo gwara gwiki ngo gwatumye yimena inda reka tugendere gatanu kuri gatanu Kagame ntagiye kuri Jeune Afrique nasanzwe akorana na François Souda nkuko nabibamenyesheje mu kiganiro ca Bafukure duheruka gukora ariko bitamugikiriza ngo ntazovayo ntazogira uko nakuriya arangiza avuga ati uzoshaka wose kudurumbanya canke guhirika gukura ubutegetsi gukura Tshisekedi ku ngoma guhindura buno butegetsi bwa Tshisekedi nzomuhinzira azoca mu Rwanda amahoro amarembe Amerika ivuga ati Iburayi bavuga Idoha bavuga Union Africaine SADC EAC baruto bose barakumpomoka ba Museveni baravuga ati ibintu ashoye kubivuga ku mbuga ngurukana bumenyi en plus Jeune Afrique bas asanga amajambo yose asigaye avuga muri no myaka ni amajambo yo kwimena inda muribuka asuzugura Amerika yibwira ngo go to hell arava kwa go to hell araza ngo nyenyenye sanction birabandanya birangira bamuramvye amasanction ararira hirya y'ejo mwarumvise avuga ngo kare bavuga ngo nta bice kwa revye duhungirehe wahoze ari vuvuzera none yabigabanije ari umuvugizi wa AFCM 23 muri bukavuga ati ngo si les sanctions pouvaient changer quelque chose ngo on allait signer même aujourd'hui ngo rabase ngo ivyo bihano mudufatira yaba ari ivyo bifise uruvugiro ngo ari ivyo bigiye guheza intambara canke injyane z'imurasirazuba bwa Kongo ngo inti twari guteba gusinya ngo karakaravyo twaca dusinya uyo niyo rivyo duhungire bigaragaza ko ibihano ataco vyari bibabwiye ariko Paul Kagame yumvikanye ryari avuga ko ibihano birababaza ariko ababiryoherewe ko turi muri ivyo bihano ngo turizeye neza na neza ko batagiye kurambira ku butegetsi muribuka ko nako tukiganiro ndababwira ko bahatswe gukubita kudeta Tshisekedi uyu mukino akaba yarawuze kuko yabivuze entre kuva le 12 gushika le 15 murabizi ko n'ujya mugabo yaciye atangaza biriya byo kugira imyimenyerezo ya gisirikare idashoboka idasobanutse ataruhusha na rumwe afise muri iyo misi nyene birangira bamufasha hanako ndaza rero ku kijanye nuko Paul Kagame yugaye umupaka kugira yereke leta zuzumwe za Amerika yereka makungu ko twebwe twavyumvise ko mu twagiriza ko ibiravitayema n'ibigwanisho bica kuri no mipaka vyinjira mu rubwo burasirazuba bwa Kongo kudurumbanya kwica no gusahura abanyekongo reka rero twugaro no mupaka kugira tuwugare officiellement barabitangaza officiellement oui ariko officieusement ntibibuza ko umupaka no bawucunga ucungwa n'abasirikare b'u Rwanda d'une côté hama de l'autre côté ugacungwa n'imbwebwe za Sarambwe kugurura mwijoro hama imiduga ikinjira ça veut dire quoi birashoboka ariko kugira gusa muri diplomasi bumve ko kuko imbuga gurukana amanyi zose zica zandika twese turandika BBC zirandika RFI Al Jazeera n'izindi zandika zivuga ati u Rwanda gugaye umupaka rusanzwe ruhana bamaze no kwandika d'abord banditse ngo u Rwanda gugaye temporairement imipaka yose hari ihana no burasirazuba bwa Kongo cane za Goma za Kamanyora n'andi hagenda hatandukanye deja bamaze kwandika ivyo nivyo Kagame akeneye au plan diplomatique kugira azavuga ati imipaka yari yugaye ubona aho vyaciye hehe indege ikibuga c'indege ca Goma nta ndege ijako muba muyibona sasa iyi ni code mwe ashaka kugaragaza ko atagifurunisa canke atagikorana hato na hatoyi n'izi mbwebwe za Sarambwe sasa ni possibilité nico gituma ndababwirana ubusesanguzi on réfléchit rero amaze gukora iyo strategie ahantu yihendera ni hehe ibi aho bigaruka kuvuga ko akora ikintu canke ababajama b'u Rwanda barapanga ibintu mugabo bakama badusigira fayi umuntu yiyumvira canke akanura arabona ko basize fayi ni yihe mbega kubera iki bagiye gutangaza ko bugaye imipaka inyuma yaho ubwato bubiri
bupakira abantu barenga 450. Simvuga abantu, reka nkoreshe terme iri approprié. Ubwato bubiri bupakiye abasirikare barenga 400, abasirikare RDF, abasirikare b'u Rwanda barenga 450. Harimwo ngo n'imiduga, hakaba harimwo n'ibigwanisho karuhariwe byo kuja kuraba kungene bo kontrataka bongere bisubize Uvira. Mwe murahejeje kujabukisha amato ageze za Bukavu, ntawe utayabonye, amafoto arahari n'utu video ndibaza ko mwabibonye, nuko gusa niko ndabihoriya kugira mutahure uno mukino. Ahejeje kujabukisha amato bisirigura ko ubwo bwato bupakira plus de 450, ashe ko yarapakiye na 600, ashe ko yararungitse abasirikare bagera ku gihumbi. Sinzi ko abasirikare bakuye igihumbi n'abarenga abari batayo, sinzi terme militaire mu kungene mu bivuga, ariko murumva ko ari abasirikare benshi. Ubwato bubiri burimo n'ibigwanisho. Ikindi naco murazi ko hari imiduga igera kuri 16, rememe source ziremeza ko hari imiduga 16 amakamyo ya gisirikare c'u Rwanda RDF yinjiye ava yuko bugara umupaka. How come ushoboye kuza gutangaza ko ugaye umupaka abo ivyo byose wamaze kubirungika? Ni ya kode nakubwira ati ashaka atangura kugaragariza makungu ko ataruhara na rumwe abifisemwo mu bijanye na ravitayema. Niki avuga ati kuva itariki twe twaye twarugaye ibibera byose mu Burasirazuba bwa Kongo bibaze bariyo. Ça c'est deux. Trois rero turashaka tugende techniquement kubijanye n'ivy'amagara y'abantu. Est-ce que i organisation mondiale y'amagara y'abantu OMS canke WHO ivuga iki? Ubajije muri HO nagerageje gukontakta, ari email bakunda gushirako, nabajije kuko barakubaza lokalite, nabajije ndasigura neza ko ndi mu gihugu cy'u Burundi, shaka kumenya kubijanye ni Ebola bamaze gutora muri Ituri no muri Uganda. Turabanza duhere ngaho muri Uganda na Congo. Mbega ko muri Uganda DGOK yaramaze kuhaba pana ngo iki niki EU iyi bita U canke OMS iramaze kwemeza ko muri Uganda ka ya Ebola ihari, muri Ituri ihari. Mbega ko Uganda itugaye, mutegere neza ko eki Uganda itihutiye kugara umupaka wa Congo na Uganda. Ndagoma ndababwire hariho procedure baciye bakora hagati ya Congo na Uganda kubijanye na Ebola. Abantu bararengana, ibidandazwa birarengana, ariko le Rwanda a décidé de fermer imipaka kubera iki? Nababwiye twavuye mu vya sécurité, twavuye muri stratégie z'ibinyoma n'ibindi byo kwiheka ku mamasonje y'imipaka. Reka tugende mu magara y'abantu naho mwumve est-ce que Fleury a raison. Igituma ndabibazaniye bino ku magara y'abantu hoho ndabashirira hano kuri screen kugira tujane 5 kuri 5 ntimuvuga ati ibi abikura hehe. Bandika bavuga ati no. Ubabajije est-ce que ni ngombwa ko ibihugu vyugariranira imipaka kubera Ebola yateye mu gihugu kimwe canke ikindi, canke uyo mugera wa Ebola ugaragara muri ivyo bihugu? Inyishu OMS ivuga ati oya, bavuga non, ce n'est pas obligatoire, et l'Organisation mondiale de la santé OMS conseille même formellement d'éviter de fermer les frontières. OMS yonyene i conseil tange vuga ati ntimwugara imipaka kuko ntaco bitwaye. Reka turabe gituma ataco bitwaye. OMS iravuga ati bien que l'OMS ait déclaré l'épidémie actuelle de virus Bundibugyo, niko bayiti yo virus yabatoye hariya muri Congo, en République démocratique du Congo RDC et en Uganda comme urgence de santé publique de portée internationale. Bona OMS yamaze kudeklara ko batoye virus yitwa Bundibugyo, go G Y, je ne sais pas si c'est Gyo G G na Y, muca mumva G na ye Gyo, ndibaza kari Gyo. Bundibugyo en République en RDC et en Uganda. Ngo naho yabidekraye, les règles sanitaires internationales privilègent le contrôle médical plutôt que le blocage des frontières. Ngo amategeko mpuzamakungu y'amagara y'abantu ngo asaba ko habaho kontrole, muko mu kontrola ivyinjira n'ibisohoka, surtout abantu nibo bagwara Ebola. Mugabo n'ibintu ndibaza ko ubikoze ko sinzi procédure canke moyen de contamination kugira umuntu yandura cyane, kuko sindi umuganga, ariko niko ndababwira ko si ngombwa bugara umupaka. Donc nta motifu nimwe kugara umupaka yihutirwa nkuko babikoze. Ebola uyitoye muri Ituri ni kure cyane yiyo mipaka bugaye, uyitoye muri Bunia ni kure cyane yiyo mipaka bugaye. Mbega Uganda yoyo kitugaye? Mutegere neza gituma turiko turashaka tujane muri logique.
OMS murumva ko yamaze kuvyanga ngo voici pourquoi la fermeture des frontières n'est ni obligatoire ni recommandée par les experts sanitaires. Ngo raba rero igituma tubabwira ko kugara imipaka atari obligatoire, atari ngombwa, atari itegeko kandi bitari conseillé, bidasabwa n'amategeko ya kiganga. Baravuga ati 1. Les recommandations officielles de l'OMS selon le règlement sanitaire international, ivyo bita RSI, RSI de l'OMS, les pays ne doivent pas restreindre les voyages internationaux ni le commerce. Ivyo bihugu uko biba biri kose batoye mwobora muri ivyo bihugu canke iyo virus ya Bundibugyo ntibisaba ko mwugara ama voyage international, imigenderanire igumihari ngo n'urudandazwa. L'OMS préconise plutôt d'installer des dispositifs de contrôle strict au point de passage officiel. Ngo OMS ivuga ati shireho uburyo bwo gukontorora, gupima, gukinga muri iyo mipaka izo ngenzi canke izo business n'ivyo bidandaza bicako. Izi nizo processes canke izo procedure Uganda na RDC bafashe oriye yo kugara imipaka nkuko Rwanda gwihutiye ko bikora. Aha mwumviki nta kantu mwumva yibatsa ko kajayo. Urumva ko bakubwiye ko ategezwa kuba hariho ivyo bintu tel que la prise de température et des questionnaires médicaux etc. Umviriza rero igituma bakubwira ngo les risques de fermeture des frontières kubwabo OMS igituma ivuga ko les risques kuri bo hari kintu bita ngo impact économique et humanitaire, ngo les restrictions asphyxient l'économie locale. Ngo ivyo birashobora gutuma hahungabana kubijanye n'uburyo bifungurwa n'ibikile economy. Murumva ko muca mwumva ni muri rusange. Hama akavuga ati freine l'arrivée des personnels médicaux. Ivyo bigatuma iyo mwuga imipaka ku mpande zose canke ku ruhande rumwe bituma ngo nabaza gutabara bazana ubufasha bwa kiganga bibagora kuko imipaka iba yugaye, musanga mubacereza niba bari kunyaruka mugasanga bamaze nk'indwi canke imisi 3 mubadedaguza mubasaba n'impusha zo kwinjira n'ibindi byinshi. Ngo aide matériel de protection, ngo n'ibikoresho vya ngombwa kugira bebe intervene et des équipements logistiques. Iyo mwuga imipaka ngo ivyo birababera intambano. OMS yo c'est pas si fleuri. Hanyuma baravuga ati ngo nivyo igihugu kirashoboye kugara umupaka ariko ngo akarorero ngo à l'inverse ngo l'Uganda et la RDC collaborent pour maintenir les axes ouverts tout en renforçant le traçage de cas contact. Uganda na RDC ko nayo babwiye ngo bobo bahisemwe gukora izo procedure zo gupima no gukinga aho kugara imipaka. Aha bavuze ati igihugu kubwo cyo hava citwaza souveraineté, niko bavuga ngo kubera igihugu cyo kwitwaza ngo souveraineté yabo ngo bwigenge bwabo ngo n'imipaka yabo bavuga ati twe twugaye iwacu ngo kirashoboye kuhugara ngo gitwajije ico gikenya cyo kwisunga souveraineté. Ngo ariko c'est pas obligatoire, c'est pas conseillé même dans l'ordre médical. Si bintu abaganga canke OMS ivuga. Muca mwumva rero duteranije ibi bintu bitatu ko Amerika yavuze ko ashoye guhungabana umutekano hariya mu za Rubavu, Gisenyi n'ahandi hamwe nibagiye. Muca mwumva no Rwanda gugaye aho nyene leta z'umwe za Amerika zerekanye ko ari danger. Mugaca mwumva ko n'u Rwanda rwagirizwa ko ruguma rufurunisa canke ibinjira muri Kongo bica mu Rwanda. Aha mu biteranije nta hezo mushoboye kuma. Mbega ntimushoboye kuvuga ati ibi bintu Fleury Patriote tubariye birashoboka kuko ugiye kuraba nta rezo nimwe yo tumu Rwanda kugara imipaka na riga n'umupaka w'u Burundi usanzwe wugaye. Ko cyo numva kantu none. Yes of course ndibaza ko hano twamaze gutahurana gatanu kuri gatanu. Reka ndabakengurukire ndabipfuroza kubandanya imirimo myiza abagiye muri pause abamaze kuronka ico bita déjeuner canke lunch ya midi akavuna musase akavuna musase mugire bonne digestion bibatembe neza ntimusevure n'ibindi byinshi bigenda bitandukanye. Hama namwe mwabuze canke byo babikiri kuziko yuko biratogota mukomeze kwihangana burya si buno kandi iminsi irasa ntingana. Ndabakengurukira ndabibutsa ko nta Fleury Podcast TV atamwebwe nimwe mugize Fleury Podcast TV nimwe mugize Fleury le Patriote atamwebwe
ntatwebwe, ntabwo twogirira analyse, ntabwo twogirira ubusesanguzi, ntabwo twoha ano makuru atari mwebwe. Muraba agaciro cyane mwe mwamaze kugira sabone canke subscribe, ndabakengurukiye. Namwe mutarabikora muronse kino kiganiro mu nzira za link canke mu magroupe, ni mu bikore muce mugenda mupartagije link ya kino kiganiro canke ya Flow Podcast TV mu magroupe yanyu, musangire mu miryango yanyu kugira duhanehane amakuru. Aya makuru sa yacu twebwe kuko yabara yacu tuba tuyigumizamo canke tukayakora ama tukayumviriza muhira. Ndabakengurukire muri abantu bazima, mugende mugize j'aime, commentaire, hanyuma turaza kubonana mu kindi kiganiro. Amakuru ni menshi ku mirongo y'urugamba, abasirikare bariko barafatwa, amazone, uducimbiri turiko turafatwa, ibiduga biturigwa, amambiscade, amakuru ni menshi cyane turiko turatororokanya. Kandi tukume dusabira abakongomani na leta ya Kongo na Kongo bwayo amahoro agaruke mu gihugu cabo. Ciao ciao, umunsi mwiza, bye bye.